Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri mikoro kundo Ange Minouche mbanje ndasaba pardon ko namutambona mu ma image mukaba mwumva ijwi ryanje so byarakoroganye abadi ku ikiganiro ni street quiz ariko i street quiz irimo ibintu byinshi irimo kwiga no gutwenga kwiga ibintu tutari tumenyereye donc twabibona birengana ariko twatuzi byari byo mugira muzige muri quiz nimutwenga gusa mwongere mwige so turabakunda cyane kandi turabantu dushima cyane ibyo mudukorera ko tuguma turi kumwe so mugumane natwe mukurikirana iyi quiz iza kubiryoje kandi itesa sana bya hatari turabakunda cyane merci beaucoup umusore sinjya kingahe penetrateur kandi umushaje mirongo ibiri sawa wavuze uti assurance twasirisha ibitandazwa twasirisha amazu twasirisha ingendesha n'amagara yacu urifuza kujya muri assurance ndashaka kujya muri assurance ushaka assurance iyi ko kwandikisha amazu uravuze inzu ndayifise uyifise he mu gisyo mu kanyosha yego dutangore ikibazo ca mbere yego icya mbere ndashaka kumbwira wumvise assurance bawumviki donc assurance bibaza ko ari iki ni kimodoka ni giki assurance ni giki assurance ni kuvuga ko ari uruhusha guko iyo modoka wo butwara ishobora kuba izwi na leta kandi kabizwi n'amategeko yo mwibarabara. Okay, wona assurance wumviki Je assurance uko ndayizi nukuvuga yuko ari shirahamwe ishobora kuriha imodoka yagize ingorane ishobora assurance ishobora yuko kuriha imodoka yo modoka assurance n'ugwego rushigwaho natwe bwenye n'abenegihugu assurance n'ugwego rushigwaho natwe bwenye n'abenegihugu assurance ni kibosi banyakubahwa assurance n'ugwego rushigwaho na societe yariyo yose ishoboye kuvyemeza iyo assurance dukingira ayo maagisida tuba twagize kugira umuntu agize agisida afise assurance ko atangorane zishobora kuza inyuma nk'izihe ngorane zidashobora kuza inyuma nk'iyo uba ufise iyo assurance nyene uba warishe ingorane zihe nk'iyo wagize agisida ukagiza nk'abantu bagakomereka canke nawe ukagira ugakomereka niyo mpamvu abantu nawe iyo assurance iba yaje warishe baca babona yuko wama warishe mu isi yose amafaranga tubita akazodufasha mu gihe yesu kristo na mariya mutagatifu hagati y'inzu yanje jewe ubwanje akayabu ni moto ni giki cyo kwasirisha inzu yawe yonyene nta kindi okay nawe nanje n'inzu n'intuzeye nawe intuzeye ntawe navuze nawe ubwawe naje uzoca wasirisha jewe oya n'inzu ubwa mbere n'inzu niyo telefone gusa yego n'inzu yanje ni moto yanje ivyo byonyene muri ivyo nivyo bibiri nanje nokuramo akayabu ni telefone yanje ibindi byose wumva aho bigira sofa akayabu n'inzu yawe yego akayabu kubera iki akayabu kuko akayabu si ni animale nayo ntazo basirisha yego ubuzima bwanje n'inzu yanje n'imoto yanje n'akayabu amagara yanjye inzu yanjye imoto
Akayabo. N'amafaranga na kerede. Jonye. Nimekina mukimubwiye guys. Hariho icyambere inzu yanje naje ubwanje nashobora kugira isanganya nkiyasirisha hariho ni moto yanje akayabu nako sinokasisha kubera akayabu igikoko hariho ibikenerwa kugira ikintu kibe asire nikaba kabifise nibiki bikenerwa kugira ibintu bibe asire ibintu bikenerwa nibiki ako kayabu kadafise akayabu ni kasirizwa muri asirase kubera akayabu karashobora kugirira ingorane mu gahinga akayabu gituma katari asire akayabu ni gitungwa umuntu abatunze no kuvuga ni ikintu umuntu afungura kuko ni ikintu umuntu atunga akayabu ni kuvuga barakaja. Hey y'all, come look at this. Jewe mu mamo akayabu karateramisha igihe uba uri muri saro wariye wahaze kandi akayabu karakina mu rugo aho butuye. Urakoze cyane kutugira akamaro k'akayabu. Babiri umuntu akwiye kuja kurondera assurance ku myaka ingahe ku myaka 21 canke 18 canke kuva kivuka. Asirase umuntu ayirondera kuva akivuka gushika ku myaka ingahe gushika pfuye nawe naje nuko nyene kweli wewe nuko nyene uko kuva ku myaka ingahe umuntu ashaka gutegeka ngapi 18 cyangwa kuva wagivuka ku myaka 21 kuva ku myaka 18 gusa okay nawe ni kuva kivuka gushika ku myaka azomara kwisi nawe ni kuva ku myaka 18 kuko akiri muto asirasa irondererwa n'umuvyeyi wiwe. Naganda amenyeshe ko uyu mupeta gitoye ni kuva akivuka ni kuvuga abavyeyi muri ngaho murakwiye kuja kwasirisha abana banyu gushika apfuye. Assurance ikenewe ubuzima bwawe bwose abana banyu bashobora kurihirwa ama université na assurance mwatanze hama hageze ko umuntu yitaba Imana assurance irashobora kubafasha gushingura umuntu wanyu niteka bakongera bakabafasha n'ubundi. Merci beaucoup. Ndashaka umbwire wowe uri chauffeur sivyo nawe muri umwanya wite kuri chauffeur umushoferi yarafise imodoka sivyo hama agira accident ariko ni uri mu makosa wowe chauffeur ni uri mu makosa uravyumva ugonziri ya modoka yindi nikuvuga iriya urabizi ko assurance tegezwa kuyiriha mugabo bo mwicaranye baragize ikibazo nabo nyene bababaye none assurance abo bantu mwari kumwe mu modoka iwawe ko ari uri mu makosa assurance izobariha cyane ego cyane asirasi irabariha nama wewe ya asirasi irabariha cyane hama wowe shoferi nawe mu gihe utaba warase wibuke kuri mu makosa mu gihe buri mu makosa hari ibihano bashobora kuguca ndabaza kuri assurance gusa ivy'ibihano tubireke wewe uri mu makosa wagonze abo bari mu modoka iwawe bababaye uri mu makosa wewe urarihwa na assurance irihwe abo bantu bose donc nawe urihwe byose oya uri shoferi we ntuburimo abakiriya nibo baca barihwa na assurance hama nawe shoferi wamukuyemo shoferi ntarihwa kubera iki kubera abari mu makosa mu bisanzwe shoferi nta assurance ntimuri hakwiye kabisa biko ndabizi. Shoferi acagira iki muri uwo mwanya aradeklarira abakiriya baba bagize ingorane na wa mukomvaye nagenda babwire ko abagabo baciye ubwenge kandi nkeneye abandi mu bisanzwe mw'ico gihe asirase ntimuriha kuko niwe uri mu makosa. What did you say? Bariha rero umushoferi ko ari mu makosa uwo ntabwo arimo. Yego. Bariha uwo bicaranye baramuha izo indaminite. Kuki none shoferi batamushiramwo? Shoferi igituma batamushiramwo ni kubera yakoze amakosa.
aragerageje ararushije uyu ariko nagenda bamenyesha igituma chauffeur atarimwe nuko chauffeur akwiye kuja kugirondera assurance yiwe wenyene nivyo twavuze kubera ko imodoka iri asire uro propriétaire kubera ko chauffeur ari mu makosa oyaye nivyo navuze ubwa mbere chauffeur ari mu bantu bagize iyo modoka propriétaire wa véhicule uyu rero baspoza ko ari propriétaire ya véhicule uyu ni mwasilaire none azoja rero gusaba assurance izoca rero imwendaminiza bijya bintu byose byari mu modoka babumuhere endaminiti niko nashatse kuvuga akaba yagitoye ikibazo yasa. Girl, you make me so proud. Okay. Assurance n'amasezerano adukingira mu gihe tugize isanganya canke assurance n'amafaranga tubika mu banki canke assurance n'amafaranga tubitsa akazodufasha mu gihe tugize ico duba n'amafaranga tubitsa akazodufasha mu gihe tugize ico tuba kirakunani ari kugume ngaha icya kabiri assurance n'amafaranga tubika kugira ngo azodukingire mu gihe habaye agisida ni contrat duhana n'umasire kugira ngo azotwasire mu gihe habaye impanuka ku muduga wacu cyangwa ku nzu yacu. Nuko ukabusiguye ibyo ntavuze ariko urakoze cyane wowe nawe wanyuma. Assurance n'amasezerano mugiranira kugira ngo azogukingire mu gihe habaye agisida. Yagitoye bari yanabafaniye reka tugeze hari amasezerano tujyana na sasa azodufasha igihe tugize isanganya. Asante sana ubore yagitoye neza. Abushima budasanzwe muri kano kanya rero muri baba shoferi babiri egira inyuma gatoyi urafise umugore urubatse urubatse mwese muri basore ariko murakeneye kubaka uyu nawe wowe uri asire uyu n'umuhungu wowe uri asire waramaze kwiyasirisha uweho ni byiza ko mugene muri assurance no mutaka ntabwo nabwire gatoyi ugurwa imiliyoni 10 yego uyu no mukira bakuruka ukava mukire ukaguruka kujya kumugura bakora nawe uri kwibatega urashaka gukoroka wabuye urashaka kukwakira urakoroka neza ugashika hasi imiliyoni 10 imiliyoni 10 uyu ugurwa imiliyoni 11 hanyuma iyi gurudu nayo amazi yashizemwo Imana ishahezagira aho ushizemo amazi arashobora guhinduka ifana akene gurugere ikaba igurwa miliyoni 2.5 yakiya iyi nayo ucitangaza ubunyene bacaka amafaranga imiliyoni 2 oh yes guterere igiye imuritse iramurika no munda iramurika n'igitego iyo nikoreshe imurika ku birometero 6 kuvuga ko umusuma yakwivye ari muri Bujumbura rirare uramumurika ukamubona. Okay, aka karu nako aye kagurwa umuliyoni 2 emiliyoni 200 kande n'uyo mungu nyene uyu oyaye uyu unagiye tukibazo uyu yagitoye aho miliyoni 2 n'uratwaye aka aye udoshiramo amazi meza cyane gose ego hanyuma sinzi ko wabwira icyo boshima nagomba nabamenyesha yuko ibintu bikomeye cyane murabona yuko ari gihe cy'izuba reka muvuge ko arika yaciye imvira gutaye irifatikanya amashirahamwe y'ama assurance cy'u Burundi azana agashimwe umutaka ugurwa imiliyoni 5 ukaba waje kubwanyu kugira ngo mubananye muryoherwa mubananye mumererwa neza umutaka rero ukaba waje kugira ngo ubandanye mumererwa neza na cyane abasanzwe bazi amasirase nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndabona kandi n'inkumi umusore amwugururire aca mufuka ego uzi cyutero twara reka turabe n'ukizungu reka turabe okebuki reka turabe mutama egera inyuma mutama mutama egera inyuma mutama egera inyuma mutama umusore wa mufuka reka egera inyuma mutama ari gukora ugurura inde turabe uragoye uko miliyoni 10 reka murindire turabe wa musore aramugitaye barakora mugwanira
aramutwaye ubwo ni kwanje ni kwawe urumva Come on.